Yes, inshuti z'akadasohoka rero bakunzi ba TV Duniani Kote birumvikana ni amakuru arebana n'umutekano politiki na diplomasi ni mu gihugu cy'u Burundi tuba tugarutse kugira ngo tubasezeranye cyangwa se tubabwire byinshi by'amakuru biba bigenda bitugeraho gatanu kuri gatanu. Mu kanya gato gashize rero nibwo nakiriye inkuru idasanzwe iturutse hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, kikaba ari ikibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport. Iki kibuga cy'indege rero nubwo bitarimo biravugwa na guverinoma y'u Burundi, ni ikibuga cy'indege kugeza amagingo ya cyamaze kuzengurukwa n'abasirikare by'umwihariko ba Red Tabara. Amakuru dufite rero akaba ari uko rwose ngo bashaka kuza kuba bari kontrole n'iki kibuga cy'indege, byibura isa ku isa iki kibuga cy'indege kikaba cyaza kuba gifatwa n'abarwanyi ba Red Tabara. Biravugwa yuko rero mu gihe ibi byose biraza kubaho bishobora kuza gutuma igihugu cy'u Burundi cyongera guhura n'akaga gakomeye cyane, kuko mu kanya gato gashize humvikanye amasasu menshi, nubwo bamwe bakoresheje imbunda zibo silence, ariko humvikanye amasasu menshi. Mu by'ukuri ubona yuko igisirikare cya FARDC nyamuneka kiri mu bibazo ndetse n'akaga gakomeye cyane muri rusange. Turaza kwikomoza rero tubyinjiramo tuve imuzi n'umuzingo, turaza kwinjira muri CNDD FDD. Mu kanya gato gashize habaye inama, ikaba ari inama rero irimo igaruka ku kijyanye n'amabara akomeje kugenda agaragara, ndetse aho bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye benshi barimo barashaka kwicana, bamwe bagashaka kwica abandi. Urabona yuko ibintu bitoroshye, hari imigambi rero ikomeye cyane batarimo barahurizaho kwimakaza FDLR ku butaka bw'u Burundi, ariko kandi bikanavugwa yuko ibiganiro bikomeye cyane bimaze iminsi biri kuba hagati y'igisirikare cya M23 ndetse n'ingabo z'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Burundi na Perezida Evariste Ndayishimiye, baganira ku kijyanye n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kugenda biba kuri ubu butaka bw'u Burundi. I Burundi rero ibintu byakaze, Bujumbura amasasu ni menshi cyane, mu masaha nimugoroba akomeje kugenda yumvikana mu mujyi. Ibi nabyo ubona yuko rero isaha ku isaha bishobora kuza guhindura isura, tukikanga umujyi wa Bujumbura cyangwa se uko kudeta irimo iragenda itutumba mu gihugu cy'u Burundi, ari nako bigenze by'umwihariko hano ku butaka, uko plutôt iyi crime iragenda itutumba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari nako binagenze ku butaka bw'u Burundi. Biragaragara neza yuko rero igisirikare cy'u Burundi nacyo kitazi ibyo kirimo muri rusange. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi bivugwa. Amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politiki na diplomasi, ndetse turaza kugaruka by'umwihariko ku witwa Agathon Rwasa wamaze kugaragaza ko General Neva natareba nabi arazagura n'ibibazo bikomeye cyane ku butegetsi bwe, ndetse bikaza no kumugora kugira ngo ayobore igihugu cy'u Burundi kigeze mu mwaka w'2027, dore yuko aribwo igihugu cy'u Burundi gifitemo amatora. Umuvandimwe arimo arakomanga abwira ati yamaze kugera muri studio, nawe turaje tumwakire agire ibyo atubwira. Mbabare muze kumukurikirana gatanu kuri gatanu kuko aba afite amakuru menshi cyane, ariko kandi si ibyo gusa, nyamuneka muzi no kunyemera tugaruke ku mabariyeri akomeje kugenda agaragara mu gihugu cy'u Burundi muri rusange. Katumuye ikaze, ndabona yinjiye. Dukomeze gukora analize mu biriko birabera muri East Congo, cyane cyane turakomeza twibanda ku mupaka wa Uvira Kavimvira hagati y'u Burundi na Congo, aho M23 AFC twigwaneho batangaje yuko bagiye kwigarurira Uvira vuba. Turavuga ku bijanye n'impinduka turiko turabona mu biganiro hagati y'abanyapolitike, abagize leta ya Congo, abagize AFC M23 twigwaneho, abagize leta y'u Rwanda. Turaza kubigarukaho. Icambere nagomba kuvuga, twagomba tuvuge gatoya kuri Bunyoni. Nibaza yuko bibaye kuri Bunyoni byashishikara kubera isomo abanyapolitike b'abarundi biyumvira yuko iyo bageze ku butegetsi baba bahindutse imana, baba bahindutse abantu bica bagakiza. Niyumvira yuko ibi byabaye kuri Bunyoni byobera isomo abanyapolitike cyane cyane aba CNDD FDD, duhereye kuri Perezida Ndayishimiye, duhereye kuri secrétaire w'umugambwe CNDD FDD n'ibindi bikomerezwa biri mu mugambwe CNDD FDD. Byo babereye isomo yuko ibintu bishobora guhinduka, aho ushira abandi ibyo ukorera abandi
nawe ukabikorerwa. Rero niyumvira yuko nibyo ubuzima bw'umuntu, umuntu afite abana, umuryango, umuntu yitwa ko yoba yaragwaniye kugira ngo CNDD-FDD ishike ku butegetsi, ubirebye muri iyo nzira wogira birababaje, ariko na cane cane iyo twibutse amabi nawe yakoze, abo yishe, turibuka muri 2015 no mu bindi bihe mbere amabi yakoze, igihe yita Mutamade, murumva yuko ibyabaye kuri Bunyoni canke ibyabaye kuri Petero Nkurunziza, ibyo byose bikwiye kubera la classe politique burundaise, yuko kuyobora neza bifite umugisha, kuyobora neza ukirinda gukorera ibyaha abo uyoboye, ukirinda gukora amabi, bifite ingaruka nziza. Turabona abaperezida bakiri mu Burundi nka Domiciano Ntibantunganya, nabo n'abantu babaye abaperezida nubwo byari mu bihe bigoye, ariko nta mabi agaragara bagirizwa bakoze. Urabona ko bariko barasazana iteka, ndetse burya mu buyobozi nubwo umuntu yokora amabi, ariko akaba ari amabi atarenze nk'ayo CNDD-FDD iriko irakora canke yakoze muri kahise. Niyumvira yuko ibyo byose bishobora gutuma umuntu ashobora gufasha n'ibindi bihugu mu bijanye no kumvikanisha, mu bijanye no guhagarikira amatora n'ibindi bikorwa byo gufasha mu kugarukana amahoro. Ariko iyo umuperezida yihaye gukora amabi, yihaye kwica, yihaye kuzibangatanya abo batavuga rumwe, kenshi ntabwo usanga yuko iteka ryiwe arinda asaza rigaragara neza. Murabona nk'aba Petero Buyoya, urabona yuko umenga nakibagiwe kandi yayoboye igihugu imyaka myinshi, ariko kuko bigaragara yuko atashoboye gutunganya neza ibibazo byari hagati, amatati yari hagati y'abarundi, murabona yuko atari umuntu twovuga ngo yasize izina canke icibutso mu gihugu c'u Burundi. Ariko urabona nk'abantu nubwo batari bashoboye gukemura ibibazo bijanye n'amacakubiri nka Perezida Bagaza, murabona ko yisaziye amahoro, kandi hari ibikorwa byinshi yibukirwa ko cane cane bijanye n'iterambere ry'igihugu c'u Burundi, ko igihugu c'u Burundi giheruka guhagarara neza mu vy'iterambere ku ntwaro ya Perezida Bagaza. Ibyo rero ni ibintu ata muntu yobiharira, haba mu bantu bava mu moko yose, muri kura zose za politike, genda nubwo nawe atashoboye gukemura ikibazo kijanye n'iby'amoko, kandi ikibazo kijanye n'iby'amoko kugeza uno munsi nta butegetsi turabona Burundi burabona ushobora gukemura ico kibazo cyo kubona ko abarundi ari abarundi. Ibyo by'amoko atabihari, ibyo by'amoko ataco bimaze, ataco bivuze, bikwiye gukugwa mu mabwirizwa shingiro, bigakugwa mu mategeko yose yashyizweho, abarundi bakumva ko ari abarundi. Ibyo birahagije, tuvuga ururimi rumwe, dufite umuco umwe. Ibyo bintu by'amoko rwose bigakugwa mu mitwe y'abarundi, kandi ibyo leta ibigizemwo umwete byashoboka, kuko nk'uko amacakubiri yigishijwe akigishwa ibyo by'inyitamoko z'abatutsi, abahutu, abatwa, nk'uko vyigishijwe imyaka myinshi n'abadukolonije bakabigiramo uruhare. Ico gituma bisaba imbaraga zitari nke kugira ngo iyo mbuto mbi yabibwe, murabona ibyago yateje, ishobore kuva mu mitwe y'abarundi. Si abarundi gusa, imitwe y'abanyarwanda, abari mu burengerazuba bwa Kongo, hari n'ibindi bihugu yenda bifite ibyo bibazo by'amoko nubwo bitarashira mu mashi, haba muri za Kenya hose, aho twita abakikuyu, abakarenjine, abakamba, abaki, usanga bahangana kenshi, ndetse mu bihe by'amatora ugasanga nubwo ubwicanyi butaja ku rugero runini, canke muri za Tanzania duhora twumva burya bariya bari kwa Tundu Lissu n'abo bandi bo muri CCM, burya harimo n'ibintu by'amoko nubwo
bitavugwa cyane bitavugiwe hejuru, ariko ibyo bintu by'amoko mu Afrika ikwiye kumva ko ari ibintu ataco bimaze, bikwiye kurandurwa mu bihugu byose, ahubwo politike zikita ku nyungu z'abantu bose, kuko burya ubundi politike uko tuzibona mu isi, politike burya ari inyungu z'abantu, ariko iyo bibaye inyungu z'abantu bake bizana ibibazo. Cyo gituma bisaba ko politike zigomba kuraba inyungu za bose atakuvangura. Ikintu ca kabiri nagomba kuvuga ko ni ibihugu vy'i Burayi vyihaye cane cane mu banyabwenge abo twakwita les experts b'abanyaburayi bihaye kunegura igihugu c'u Rwanda yuko ataterambere rihari, yuko ibiharuro bitangazwa ari ibinyoma. Ibyo rero niyumvira yuko ari ishari ryo kubona ko hari umuperezida muri Afrika ashobora guteza imbere igihugu ciwe, kikagira iteka n'itekane, kikagira iterambere rigaragara. Mu bisigaye mu Rwanda nico kimwe n'ibihugu byose byinshi byo muri Afrika ndetse no ku yindi migabane, burya ni Burayi, burya ni no muri Amerika, burya naho nyene ugize statistique, burya abantu batunze muri za Amerika usanga ari bakeya, abantu batunze usanga ari nk'ivyo bice nyene 20%, ariko ugaca usanga ibice nka 80% ari abakozi b'iyo miryango itunze. Ivyo vyatewe n'iki? Vyatewe n'ivyo twakwita type d'économie capitaliste. Ni type d'économie idashobora gufasha abaturage, abantu benshi gutera imbere, ahubwo ni type d'économie ishobora gufasha abantu bakeya bakura imitahe mu butegetsi bwo muri leta, hanyuma bakabona kuguma batera imbere. Ugaca usanga type d'économie na systeme bancaire ziba zihari arizo zashobora gutuma abantu bashikira imitahe. Uca usanga ahanini abayishikira iyo mitahe n'abantu bakora muri leta baba bivye, baba bariye ibiturire. Ugaca usanga barabona imitahe, ugaca usanga nizo systeme bancaire ariko ndavuga nazo nyene ntabwo zakira aba startup, ntabwo zakira abantu bagitangura ubuzima bw'iterambere, kandi abo nabo bakeneye gutangura ubuzima bw'iterambere n'urubyiruko niko rwishi muri Afrika. Rero nico gituma ibice 80%, nimba bavuga ati ibice 80% cyangwa 70 cyangwa 90 bikenye mu Rwanda, si mu Rwanda honyene, ni mu bihugu byose bya Afrika ndetse n'ibihugu by'i Burayi. Ivyo byose biba bitewe n'iki? Biba bitewe n'ivyo twakwita type d'économie appliquée. Ariko nibaza yuko rwaba u Rwanda cyangwa ibindi bihugu bakwiye kuraba type d'économie ishobora kuba suitable ku bihugu bya Afrika, cyane cyane nk'ico twakwita type d'économie mixte. Type d'économie mixte ituma nyene les capitalistes babandanya bakora, ariko niyo ucanganye na lo socialisme cyangwa lo communisme, ukagira iyo mixage, bituma na babandi b'abatunzi n'abakene cyane bashobora gukorera hamwe, noneho bose bakazamuka ku rugero rumwe. Usibye yuko iyo type d'économie mixte ishobora kubangamira abo bari muri capitalisme, kuko usanga bari mu byo bita capitalisme barigaruriye imitungo migari y'ibihugu. Ugaca usanga rero ntibakunda kwemera yuko abo bandi batoya nabo bakiri ku rugero, babandi 80% bashobora nabo kuba bo koroherezwa bagahabwa type d'économie ishobora gufasha abanyafrika kuzamuka benshi. Cyane cyane ico nohanura ni pratique ya type d'économie mixte. Hanyuma iyo type d'économie mixte ikaba iri adapte kuri la réalité de l'Afrique, kuko kenshi ibintu dufite muri Afrika ni ibintu twakoporoye i Burayi, mu bihugu by'Abongereza, mu bihugu bya France bivuga igifaransa, ha muri francophonie canke muri Commonwealth. Ibyo byose ugasanga turakoporora, ariko wacu usanga ntabwo biri adaptable kuri reality
y'ibyo dufise muri ibi bihugu na cyane cyane iyo tuvuga type de ya politique la démocratie ugaca usanga nabyo nyine twarakoporoye i Burayi twarakoporoye ariko tuba dukwiye un système politique adapté kuri réalité de l'Afrique kandi ishobora gutuma haba stabilité kuko urabona abantu benshi pourcentage nini muri Afrika bari muri ignorance ndetse nabo ushobora kuvuga ngo barize nabo nyene kubera iyi systeme d'education dufite nabo nyene usanga they are ignorant bahisha usanga bari muri ignorance kuko babize kugira baba bakozi ntabwo bize kuba boshobora gukoresha ubwenge kwiyumvira gukora marizace kugira ngo dukore in economy iri adapté à l'Afrique ishobora guteza imbere abanyafrika bose. Hanyuma icya gatatu nagomba kuvuga ku ibiganiro bisamaza ibiganiro biba hagati ya Tshisekedi nabo bariko baraganira rwa Rwanda canke yaba AFCM Ventura twigwaneho ni ibiganiro byo gusamaza rero niyumvira yuko mu bimaze kuba byose mu byo Tshisekedi avuga ko twavuze yuko atari partenaire viable niyumvira yuko abakongomani ndetse bari mu ruhande nk'abari bakoraniye Nairobi canke ndetse n'abasa n'abashigikiye Tshisekedi bakwiye kubona yuko hakwiriye ubundi muntu ashobora kuba yohagararira ibyo biganiro bishobora gutuma amahoro ashobora kugaruka muri Kongo kuko amahoro agarutse muri Kongo amahoro yobagarutse muri Afrika amahoro yobagarutse muri East Africa imbaraga zikoreshwa amanama akoreshwa muri ivyo by'intambara ashobora gukoreshwa mu bikorwa bijanye n'iterambere. Ikintu ca kane nashobora kuvuga cyane nico nagomba kuvuga kuri AFCM Ventura erega ibiganiro vya Doha ibiganiro vya Etats-Unis bijya n'ibiganiro bishira imbere inyungu z'ibihugu inyungu za Amerika inyungu z'u Rwanda inyungu z'abanyapolitiki yenda bamwe muri Kongo ariko ibyo biganiro ntibyita ku nyungu z'abaturage nico gituma rero uwo mukoro wo kubabara abaturage wo gutabara abaturage wo guhagarika ubwicanyi cyane bufataye ku ngengabitekerezo z'ivy'amoko niyumvira ko uwo mukoro wegukira AFCM Ventura kuko ari bo bari victime y'ibyo bitekerezo hicwa abavyeyi babo hicwa abana babo haribwa inka zabo hasagurwa ubutunzi bwabo ibyo rero n'umukoro wa AFCM Ventura na cyane mu bice bikirimwo aba bantu b'inkehwa haba hari yindi migwi yifuza kubarimbura cyane turavuga b'abatutsi bo bwoko bw'abatutsi b'abanyamurenge abantu bo muri za Masisi kandi ubundi mugwi wose nk'abari y'abahema bo muri Turi za Beni hariya hose kandi ubundi bwoko bwose minoritaire bwaba bubangamiwe bumerewe nabi niyumvira ko ico gikorwa n'umukuru wa AFCM Ventura je niyumvira yuko ibijanye no guhagarika intambara cyane hari ibice AFCM Ventura yagomba gufata mu kuboko kuko ariyo igaragaza ko ifite ubushobozi bwo kuha umutekano abaturage mu moko yose niyumvira rero yuko yarikwe kwanza kwimura ikibazo kiri muri Vira za Minembwe za Bibogobogo hariya hose hakiri minorite zihigwa na FDLR zihigwa n'imbonerakure zihigwa na leta ya Bujumbura zihigwa n'iyindi migwi yamunzwe yanyengeterewe n'ibyo bitekerezo by'ihonyabwoko hanyuma rero imaze guha umutekano ibyo bice ndabona ariho yashobora kuja mu biganiro n'umutima umwe kuko turabona mu bindi bice za Gatanga za Kasayi yenda na za Kisangani
za Kinshasa n'ahandi ndabona nta bantu bariko baricwa bahogwa ubwoko nta atari ibice vyo muri East guhera hariya muri za Ituri za Beni kumanuka kugera za Uvira za Murenge niho hari abaturage babangamiwe n'imigwi ya politike idafite ibitekerezo wovuga ngo uganira nabo kuko burya muntu afite ibitekerezo by'ihonyabwoko biragoye ko uganira nawe ni hariya muntu afite ibitekerezo bya terorisme bya terorisme de l'Islam biba bifatiye mu bintu by'imyizerere biba bigoye ukuntu ushobora kuganira nabo niyumvira yuko yaba Uganda yaba u Rwanda canke abandi bantu batanze intererano zo kugira ngo muri Kongo hagaruka amahoro bakwiye kubanza kwibanda kwikingirwa ryabo baturage bamerewe nabi bariko barahigwa bicwa kandi bataze nico bazira nivyo nagomba kuvuga mu kiganiro cuno munsi nkaba ndabashimiye mwebwe mushishikara kudukurikirana Imana ibagirire neza.